kwifuza kuba jewe biragoye parce que bisaba ama sacrifice menshi gose bisaba ko wemera que les gens pensent justement que tu es une pute parce que une fille qui n'est pas dans un bureau yambara utuntu dutonya kaja kuri sena kazunza ça a l'air plus d'une pute que d'autres choses dans notre société donc bisaba ko wemera gusacrifier ivyo bisaba ko wemera kutaba considéré comme une wife material donc la femme idéale à épouser donc que tu sacrifies peut-être de ne jamais te marier ou de te marier avec umuntu surmatara murundi lino joro ryose je nawe wereke what's now in my way kizigeza duhe vibe muntu kufata ngati ngufuna umutwe energy overloading mumujini turn around the town and wanajua niko fine niko fake lakini sipatikani muvele kama pesa abantu bambara ngo namugabo uzoronka na mama wanje yagendera mama tu sais que le monde ne s'arrête pas au Burundi c'est ni cyane tu vas pas me dire que muri 7 milliards de personnes bari ku isi hari abantu babanka ce que je suis genre bambe hobura umuntu akunda ce que je suis so mureke kwigira je suis sûre il y a quelqu'un qui va venir et qui va me prendre avec mes rêves me wafina what you got for the swag mommy everybody knows me not cheap girl dilly dally ting me na ina that bad girl not play with the ting me na ina that ina that Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi bakora juste galeke driven from Morse ke Black Man Shoni Black belo camera mwite umusaza Queen Empowerment idasanzwe ndabara kuyina umukubito n'umutaturo n'umumomoro n'umushishuro ribagera kuri subscribe bagakengera jufyo ndugura ngo notifications zibandanye ziza comment likes zanyu ziratwubaka Queen Empowerment idasanzwe ukaburi kumona Babylon mugirati Babylon hoshi ukaburi kumona Rasta man mugirati Tag 5 Mwite Kaleza Munawarda umuziki wa mwise Mokenzi Queen Empowerment idasanzwe niwe mutumire uno munsi ndakuramusa Mokenzi ndakuramukije nanje juste nizera kumeze neza ego ndashima by the way unapendeza sana asante sana mimi naona unavaa ikanzu ya rose si kanzu ni jipo na kapira wari wanyeretse sha lakini kuvuvimuhira ibanga yamaze kubwira kubereho ba deja mva muhira umunambura muhira n'umukozi anyugururira portail hanyuma handi mandi mu muduga gushika nga nigaka abakozi bubaho kubwira babakoresha dufatana nanje mugabo hari gihe babimbwira vraiment nkavuga merci ko mbona yuko nanje vraiment nagize effort muganga umukozi abikubwira misi yose usohotse c'est louche ça veut dire quoi kwitegereza gose kandi si vyiza nesi sawa afise inabuja abegwa si vyiza kwera ko turi vulnerable kaba tutibagiye ko ari usanga usigara uri wenyene nawe muhira il faut pas yuko azara kuraba gose so hava bimukoresha ibintu bibi cyane bari kubiza Queen Empowerment idasanzwe happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday to you Mona alala Happy birthday to you Sabukuru nziza mwana Merci beaucoup Imyaka 25 Ivuziki ubwige bw'imyaka 25 amaze kuba ibintu byinshi cyane amaze kuba iyo yakuriye mu gisagara wamaze afise aba ex benshi amaze kudiragwa n'abantu benshi arabo yemere nabo yankiye amaze gukora ibibazo by'akazi byinshi yahejeje amashuri kare iyo byamugoye kwishura amaze kudubura kenshi afise aho byamunaniye naho byakundiye izi 25 kazi wawe zivuziki pour récapituler déjà je naramwe nigeze ndubura mu buzima tu clarifies les choses ayego ndabiclarifie muri zinaduye hanyuma de nta kibazo cy'akazi ndakora mu buzima ko ntaremwe ndagasaba bana yarampezagiye après Miss Burundi vraiment ubuzi burizana jewe barantora gutyo okay dushaka gukora ibi n'ibiki donc voilà ntaremwe ndi retrouver muri situation umnezo kwigora n'undi muntu pour avoir akazi donc aba ex nabo benshi ba ego batezo kuba bahari c'est normal mais abwishi navyo bivana nico witabwi benshi hari abantu bavuga ati babiri ni benshi batatu ni benshi bane ni benshi donc nabandi babona ko cuma atari benshi par exemple hanyuma wewe uri mubahe jewe
je ne juge pas bivana ngene uyu muntu akunda urashobora no gusaba bitamuvuye ko ari we bakunda kudeseva hanyuma imyaka 25 ivuze iki je n'ukuri numvume ni yabaye myinshi kera nakunda kwikuza kora natangiye gukora kare nkakora n'abantu basumvye n'amashaka plus 1 kwije 18 yashaka 19 nje umva hamubonaho rero ngeza ahantu mbona umengo ntago ifo ntagoratse kuzanagira moi 1 parce que ubunyura aja muri ville ugasoka ugaca biroturwa wicanye n'abantu usumvye imyaka 4 aba 2003 et toi tu te dis purée man j'ai au fait ndavuye like bazosigara ndaba nguyo nguje mukugashakira tesa nguye yarashaje et ça fait flipper quoi biriko biza kuyindi poem dasanzwe mu imyaka 25 imyaka 18 gusa warugiye muri Miss Burundi bisigura kumaza imyaka 7 muri no entertainment tubwire vyarakuroye ko famille biyumvisha kino kintu biroroha vyagenze gute kwanza kugira kugire cyimviro cyo giruje muri Miss Burundi cyimviro cyo muri Miss Burundi je namye ndakanu konze cyane barakunda kunyita ngo Miss muhira ngo kamisi kacu and then nama ndiko ndaraba ama election muri 2011 2012 et tout so Miss Burundi musi yagaruka en 2016 yari maze imyaka 4 itaba so n'abantu bari bavyiteze ntavyo bari bibuka ivy'aba Miss nibiki mugabo je ndavyumvise ndagira ubwoba kwanza kuko batanora ko yandi mugufi so nta numwe nabibwiye ca ndiyandikisha en ligne niyandikisha en ligne baca barampamagara uje muri casting quand même numse wongeye muri casting nabibwiye abo tuvukana hanyuma casting ndayikora baca dutelefona après batubwira ati uri muri demi finale là j'ai dit aux parents ati hewe je bantoye rero kunuku ba ntibabifashe nabi ntibanabifashe au sérieux actually nibaza ko babona umengo ni passe temps hama ndagenda hama bagiye kubifata au sérieux habaye demi finale ngaca nja muri finale aho rero baca bifata au sérieux bagatangura gusaba urana abavyeyi baje bamavote agira yewe muvote umwana wanje I was like yo mana yanje hanyuma ntibabifashe nabi kuko Miss Burundi si ikintu kibi au fait muri no société yacu ni ikintu qui valorise la fille son intelligence sa beauté so sale mugani bari biteze ko avec Miss Burundi nzoca mbas que je suis aujourd'hui que bizoca bizana ibi vyose ebona byo kuririmba nibaza ko bavuye bavuga mana ni toto muretse agende twiyakira so nibigeze banyankira vraiment barundi biriko biza kwindi poem dasanzwe kwija muri Miss Burundi wari wize yuko wari ufite ya self confidence uvuga ati jewe n'ukuri kw'Imana vyazi ko mba Miss nzoba umudofine umwe muri bake jewe c'est drôle uraza gutwenga j'avais moitié self-confidence, na moitié j'avais pas self-confidence. Ikijanye n'ikintu cha élégance, cha maftieri, on a mavuga ngo je suis raffinée. Ndabizi vraiment ko ndadusudufye. Ikijanye no kintu cyo kuvuga, nari nzi ko je suis bon. Nafise ingorane gusa ya la taille. Nari mugufi ni jana mugufi muri wose. So I was like, à quel moment moi on va me remarquer ningene nirehera. Umumisi ari hagukya arabaho. Changira imana yuko mu Burundi, ce n'est pas un pays isa abakobwa barebare cyane ari bihugu gusa harimo abakobwa barebare gose so ce qui fait que twe critères de beauté yacu baciye bayigira tolérance gato baravuga ati comme majorité y'abakobwa tous ari bagufi n'abanye bandi barebare dufise suko ari barebare sana cyangwa ari benshi so reka tugire 1m65 so I was like okay j'espère que n'aba juge bazobitona ko compte que ndi mu manorme ya batanze kiyage wari na Lionel Messi ewe oya narika kufi vraiment nugiro tikirato wonye kirato nambara kuno cari ya platform cyagise yo navuga ni sinigene ntagwa ya kugira gusa ndehe n'amandi kandi igihe dutogwa justement turi batatu j'étais pas petite nari ndeha nawo byashimwe cari kirato gusa abantu byo babona umva ku mafoto n'ivyasarisha ya umwana araciye ubwenge urabona ikiza cyo gukura wa mwigeme wambara hotalo Mona biriko biza kuyindi poem idasanzwe urabaye umudofine ho mubatangwe kubona utanguye kuronka ikiganiro kuri CCB ewana usiga ufisa abafana papa warumvise ngo je ngo ndakunda Mona mama warumvise ngo je ndi umufana wa Mona yeah vyari bimeze gute abona nko mutipa gufana
hewe bo ufite bavuga ngo ikibano kirakengereza bobo gushikino saha nibaza ko atavyora batahura ko ndumustari pas ko ndumustari watari mugabo genre que je suis une personne connue ko baba babona ndumwana wabo bambura misi yose hageze ko banshwanira nakoze ikintu kibi baranshwanira pour eux ndumwana wabo ce qui fait que mama wanje ego bitahura mugabo bakamubarira uri mama mona umwanya wose umukobwa wanje arakunda umwana wawe umukobwa wawe so akababona umenga ni ibintu nyene vyo kwiryohera nyene sinzi bwana bifata au sérieux mais nikibuza que parce que mama wanje akora muri banque hari igihe usanga nakoze akazi amahera bakayacisha arayabona navuze ni none wewe ano sanse muna waradaka neza umva agaca atahura au fait baramuha amahera parce qu'elle est connue ok bakamuha akazi pour ça hama byamaye mutangaza every time au fait dans ces contrats umenga ntavyo atahura. Donc les gens te paient parce que tu es connu. En fait acatanga la misi yose papa wanje nimbara umuntu ngira iyo mana ntaco mubwiye mu buzima ntavyazi niyo bicara iyo biva biriko biza kwindi poem idasanzwe ninamubona Warda ahejeje gutogwa ngo abe umudofini muri Miss Burundi hari muri 2016 yagiye muri Miss Burundi yavanye n'umusheri wiwe umusheri wiwe amaze gutogwa acaragaruka aragusaba ikigo murasubirana inkuru nayo kubwiye cyane cyangwa kuri onda yaza ameze uku usanga nabivuze anjuru muri interview ya he Naf Jones mais akubiziye ndiko ndakubwira ayo makuru je ndayafise uriko uravyumva urumva umwex wawe mwari mwavanye imbere yo kuja muri competition aci yagaruka murasubirana vyari bivuze iki c'est pas ko yagarutse en fait ni vya bindi yaramevye ameba atabizi ko ngira nje muri Miss Burundi donc yaramevye uno munsi hanyuma une semaine plus tard ndabona Miss Burundi inscrivez-vous donc je vais m'inscrire et là juste processus yose y'amezi yose muko muri toza il était pas là hama musi ntowe bimusanga kujya kwa anniversaire happy birthday ni kusanga harimo félicitations. Nsanga yasuye kunyandiki. Yandeblote. I was like félicitations. Oh merci. Bicha biranga zo kuvugana biba birasubiri. Mugabo ku burufa bwanje sinigeze nahura ko agarutse kora nyene. Nabaye nagize un peu plus de valeur qu'avant. Wacu bitahura gute mu nyuma yuko agaruka nyene. Nabitahuye kora ntigeze ahindura ingeso twapfa. Nuwache mwani ufete nta rukundo naramwe rurimo nga. Canke ni vya bintu usanga umuntu umugani wawe yavuye kwileva kaja kuyindi wabonye ati ntitukiberanye naho namuhaye andi mahiko eka nta ngorane ya confidential c'est vraiment abwo il était même très toxique je sais ngene après abakoka turakunda abantu badufata nabi amaze kubibona ko cyatuba obsédé pa umuntu ari toxique azara akuburuga chez turasingorane les filles on n'aime pas les gars qui sont gentils si ever Queen poem idasanzwe bon turacari ngaho nyene ariko Mona turacari ko turavuga kiya gihurumva ni na Mona ubona ko yatanguye gukundana kirikara pas du tout yego abakoka jewe déjà à 18 ans nari ico gihe ca Miss Burundi nari ntanguye wa kabiri muri université yego so à quel moment nari ntanguye kare alors que nigana n'abagore bafise n'amada bari marié donc à un moment uri muri université gutangura kundana n'umuntu ugasamuranya imyaka 3 canke 4 hamweje université mukagira mariage si kare vraiment si kare ariko vyongera ina Mona atanguye gukundana 13 ans yo tu inventes quand même carrément on a dit à 13 ans à 13 ans on a dit nari metse yego namere nari scenari gato cyane gato nta n'umuntu yari kundaba yari ko mu pédophile nakuze ntevye like jewe nagiye kumera nk'umukobwa nibaza se nka 15 ans 15-16 ans yahandi avana no mu bebe ni wari kunda sinava no muhira naho baza n'abantu twigana nava muhira twaba mu kibenga nava ngaho nja kw'ishure badukura kw'ishure badusubiza muhira nabo panje nawe mubwira yeca gutwenga bazi impamvu Mona nuko je mfise amakuru yuko watangiye gukundana biga seconde ego seconde troisième ego ibintu by'ababebe kiyagiye warufise mega 13 ans 14 ibintu non seconde j'avais troisième j'avais 16 ans seconde j'avais 17 ans
17 du mwana descente nayironka natanguye seconde ariko mbona tutabeshanye reka ndakubaze ndahari vi wawe ucugera mu wa kabiri gute ya 18 reka ndabikubwire jewe jewe fata que naheje 17 ans gusa uheza je mvuka muri novembre ce qui fait que uheza vers juillet juin urabona ama diplôme so mheje 17 ans hanyuma mu wa mbere cantangura octobre 2015 jabu wanje yaciambari yatangura université ubwo nyene donc ntanguye 17 ans hanyuma 18 ans candayikwiza muri novembre donc ndi mu wa mbere muri université mugabo année scolaire bon année scolaire académique ichihera urumva l'année qui suit mugabo novembre itaragera ngifise 17 ans hanyuma gaca ntangura année académique yindi muri ico gihe yatangura muri octobre fait yatanguye itevye kubera hari 2015 hari habaye aba manif et tout ce qui fait que bari bayi retardé sinon année académique yatangura septembre ça veut dire ntanguye septembre umwaka wa kabiri ngifise 18 ans ça veut dire que ngeze novembre ni donc ndi mu kabiri déjà muganci nkwiza 19 ans urumva ko wa kabiri nawe utanguye 18 ans au fait ko ramvuka ntevye mu mwaka usanga wabitahuye ivyo mvuze urashiki nahuye duko nahuye ko papa ushobora gusanga mbere na mama wawe bakurondeye kuri Saint-Valentin bizera bavuga nanje le 10 novembre 14 février usanga bata Saint-Valentin bari ha imisi ni mbere j'ai été conçu bavugira gute dans l'amour hajya ari guhoro babaza tumwebwe none ru 14 kandi usanga bo bakihimbaza n'ubu ru 14 février ivyo navyo tumenya iga plus dukura hari ibintu ni nk'ama anniversaire ibintu abavyeyi na twebwe saba tugiha importance nyinshi n'abantu bimariye imyaka 20 combien base bari 28 ans mariés je crois que 14 février vrai bogira barabigira atavyo mbona biriko biza kwindi mpomi dasanzwe imbere ko dushika ngaho Mona Ward araje akiyagenda arabaye Miss Mona Ward abwo nakubani Miss Mokenzi ega ni karahera ni titre mais tu sais que titre idahera ninka président président wa kera aguma no former president aguma ari son excellence kuko uyo myaka yatwaye nta wundi mu president w'iyo myaka hari cyo tumaguma bana bamanika et donc ce qui fait que nta wundi mu première dauphine 2016-2017 azopfa abaye ni jewe fait le titre je l'ai toujours na écharpe ngumanda yifise uyo mwaka bari jewe so ego je suis une miss actually Miss Mokenzi une miss qui atari muri renye like renye yareze biriko bisa kwindi mpomi dasanzwe indabura ko turi kumona Mokenzi Mona Ward ina Mona yavuze ati jewe n'ukuri kw'Imana nahinduye nitwa Mokenzi kwera je mbona uruzina mama yanyise n'ukuri na papa mbona n'ukuri kw'Imana mbona jewe n'ivyari bibereje bari kunyita ukundi kuri abantu bambarira ngo ni keza Mona Ward but je mbona ni kariya assez féminine ari utuzina turi féminine nyene turi no ngama i mo ni charimo Kenzi ndagakunda Kenzi but mo nyene ni kwera ni mo nyene none norishiraye ko ntagiye akana you know mugabo sino kandi niririre Mona Ward kaneza sakano ko gushira kuri affiche nikirefu cyane Mona biriko biza kwindi poem idasanzwe urakoze uraje muri entertainment tuciye tubona Mokenzi kwindi poem idasanzwe acha mu YouTubers vyakuje mu gutegura ngo uwo mu YouTubers nawe mu YouTubers avant de chanter hein ivyo gushanta ntibiragira yego naraho nyene nahejeje kumumisa renye yaheze mugabo nkabona yuko en fait ce n'est pas suffisant ko namenyereye kuba muri entertainment no kubeshwaho na entertainment ko nakora no MC n'ibiki mugabo nkabona que ce n'est pas suffisant d'être juste une ex-miss kugira ugume uri muri game hanyuma ma contrat bandanyaza il fallait que mbase yindi statut yindi titre je sais pas so nkakora MC nkagira iki hama chanda découvrir un jour le métier de youtubeur naya mantu zose ntiyari bwaza ama web tv uzuye urakoze musikaye muri benshi gose ntivyari bwatangure hanyuma kujya kuntu nyene usanga umuntu yitemberera ndabona ko hanze babigira cyane
kandi nta muntu n'umwe wo mu YouTube yarahari mu Burundi b'abarundi barahari muga muri diaspora nabo ni kubera babe babibayemo babibona hanyuma nca ndabitangura nari mfise telefone ya Tecno nari mu brand ambassador ico gihe umengo ndavyibuka ndakibuka ko Tecno wari ufise kabisa mbwa ka filma neza c'est drôle ari abantu bibaza ko Tecno no kuri zifilma upfa kuba ufise dernier cri natwe twara aba brand ambassador bizanyuma nyene gasi no vraiment zagira neza hanyuma nca ndafata ndiga kumonta n'utu application twama montage two muri telefone eko hama nkaca shirako mugana nise amasoni menshi kuko narabona umeya nanje ndiko ndabiraba nabona umeya nukwerura so navuga ni tu te prends pour qui n'abantu bazokwiyumvira elle se prend pour qui ugira azaraza cimbere ya televiziyo akora ama video ya 10 minutes ngo turabe no hama rendi bukakora nashaka aba followers nkashaka nama like ndiko ko nahura n'umuntu nkabura ingene ndamubwira ndakora ama video kuri YouTube ko ntivyabaho c'est quoi cette histoire les réseaux sociaux c'était pas YouTube ico gihe c'était Instagram et Facebook Chemwani gacha ndamufasa ba telefone yewe ngaca muri YouTube gacha ndaba video yanje nkaziraba ngaca niha like hose atarinze kuziraba donc kugira sinumva amasoni gaca ngira subscribe gacha ndamusuite c'était comme ça mais avec le temps abantu ntibyabuze ariko barabimenye parce que à un moment natezwa nanje kuvuga genda murayo nagize video hama indi challenge nagize n'ukuntu déjà aba jeune ça allait quand même mugani cyabuza yuko abantu bakuze nabo bazigwako et là ko hariho conflit de génération kwera sinatahura ko umuntu akuze za gutahura ngo les vidéos YouTube les vlogs rero ambariye kwamahora mbona kuri YouTube ça me gênait beaucoup ça me gênait kuko naca numva umenga yo harambona ndiko ndakoma induru ndibuka ico gihe nariko ndakora stage yo muri université iyaye kugira uheze nakora muri BBCI and then that's what I nagire stage nagire stage muri BBC rero bagasha bambarira ko bambonye ugasanga umu directeur ngo kaka ndakazi kuri nimvira mpora nshika nambaye italo muri bank hamwe munagaca kumambona WhatsApp n'abashabiri narumva umenga isi ni yuguruke nyike ko nabona umenga ntibabitahura et pourtant peut-être babona ko ndiko ndaftina mugabo ça les divertissait so barafata umwanya bakabiraba OK mais moi jusqu'à maintenant j'ai toujours honte umuntu yambwiye ko mbona kuri TikTok ko TikTok niho hantu handi tugira ama video yo kudivertisa abantu c'est trop différent de la vie réelle umbonye ndiko ndavuga so mpuye n'umuntu akuze akambara kwanze kuri TikTok hihura n'abantu bakuze je sais pas abantu bakuze naho yo bari umukomisere cyangwa umuko cyo ngo ndakuze kuri TikTok ni ninopfuma mbona umbonye mu ndirimbo ko indirimbo se no mari akaca mbona ndiko ndagira byo birofa kuri TikTok si birofa mais ajya ma trend n'ibiki c'est trop bizarre mais nuko natanguye yo fete hama bica bizanamwo urabona trendy nze bice bizana indi point yasanzwe diaspora kabikunda bakambarira uratwereka ibintu mu Burundi hanyuma pasa n'abantu ino bakavuga turasamara sauf que bisaba ko bice bituma abantu bagukurikira aba followers baduga ucuma muri game 2019 nyuma ya 3 ans gusa ugiye muri Miss Burundi Mona Warda itariki ya 11 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2019 Mona Warda tiyaza muri game n'indirimbo yitwa ngo shaka Dubai shaka Mumbai kege washaka ibintu byinshi cyane tubwire bice bigenda gute kuri découvrir yuko ufise iyo talent y'umuziki c'est toujours la même histoire Namanda y raconta j'étais en live avec un producteur abantu cyambara usijui y'abantu baririmba nare muraririmba non none tuzogira indimbo yo kwiryohera parce que twese nibaza nawe wongera wasi indirimbo muri studio umaze gukora abantu benshi barabigira ivyo kugira biryohere gusa ata carrière bashaho jam j'ai sorti ça le jour de mon anniversaire pour le fun nagize sondage none ndayigira hanyuma ico gihe nakoreye kwa Amiri nakorewe MC comme vous savez canja kugira MC hanyuma bijyanye uhuru ugira wowe ugacugenda ukaririmba kugira uryohera abantu moi j'ai rappé et quand j'ai rappé mu MC baramfata la vidéo bakanyeretse ndagashira kuri statut Amiri acarambona umva denziranye n'abantu
Muri entertainment acarambona ncavuga ngo uzoze gukora indirimbo il m'a offert une chanson comme ça je n'ai même pas payé so I was like oh gratuite so I was like indirimbo nanariha twiryohere tugende sauf que hewe iyo ndirimbo yamaze nka trauma muri studio tellement kubera ubu ufise ubwoba ubutiyemera ntubona ko umuririmbyi ubona uri mu imposteur nyene ubu c'est syndrome de l'imposteur umuntu menga ibintu ndaga ntiba tuguma dusubiramo duhindura ibintu dusubiramo hama cyane atandi decida kuri anniversaire ndayisora baca barambaza abantu ya kabiri n'iryari ya gatatu n'iryari iki hanyuma ko nkunda ibintu bigumiza muri game bingumiza nganye cyane ibandaniriza wewe weekendere ngaha gusa je mbashaka ngumemwo gusa ngumemo parce que ushwise uzi financièrement bica bivyanka oya kandi uvuyemo n'ikibazo gikomeye cyane ba yaramvuyemo ndiko ndonka amahera menshi ba ndagubihebe oya sino c'est pas ngoca ndabiheba mugabo nico gutuma mwama mubona defo ambara ndo munebwe ndaminimiza hagi iyo naronsa amahera mu bindi bintu hari gusana minimije umuziki kuko mba mbona umenga amahera y'umuziki hari azira rimwe ora ko yakwiye kunutura nk'ama concert ibiki bikazira rimwe bigace bigenda rero ugasanga ura ninamona Warda uno mwaka nyene twari kumwe Ngozi imbere y'urongo essence wagaragaje akababaro kawe uravuga ati imiryango imuhira ntibadutahura babona umenga umuntu agiye mu muziki ugiye kwandura ingeso mbi n'uwo muziki nyene ntuturiha cyari cyambere je ndakubonye ufise umeze kujya uvugana ikintu nyene ubona ko kivuye ku mutima nyene umenga n'amarira agomba kuza nta marira arimo kwere kibijya bintu umenga amasantima yaje ikara marira arimo nikora gusa la scène yaradutwaye iratubwira ukuntu avec la constitution ihari avec l'atteinte aux mœurs ko dusigaye twidagadura gose tukagira ivyo ari byo byose je nk'ikintu nahagurutse mvugana ariko mvuga nti biragoye yuko turirimbira mwebwe les gens qui sont souvent choqués par notre musique canke n'ibintu bikora ko ama mœurs n'aba bantu bakuze me tugiye kubiraba neza sibo bakonsoma umuziki wacu so guca turirimba indirimbo zisa nizo bashaka ariko bo batanawukonsoma nta sense bigira et aussi de deux ababona yuko twe turagira vyiza turiko turajana n'isi twe avec l'évolution du monde n'aba jeune nabo ntaco bibabwiye au fond hanyuma tugace tuvuga ati ko muzi umuziki ngahanye mu Burundi udahemba nkuko uhemba mu bindi bihugu ni mutahura yuko on doit évoluer avec le monde comme si umuziki urenge imbibe hama uturihe basi hanze vuko ngaha bidakunda droit d'auteur wapi bobo ntibadufata au sérieux ntibaduha ama chance menshi nta kintu na kimwe badufashamo so à un moment tu te dis vaut mieux ndondere les consommateurs bo mu bindi bihugu nabo bafise ibintu basanzwe bagezemo tutegezo gukurikira si on veut vivre de ça mais sinon ushatse ko ndirimba nka babandi ba kera par exemple avec ivyari bihari bama Marasco uribuka ngene baririmba baba bari baroza baba bari muri chant bikwijije kuko c'était la norme tu vois où le monde a évolué ça c'est de 1 et de 2 nous tambe par exemple parce qu'il ntambo nazo z'ubunyu urumva ko c'est un peu urumva watabatambira sur place si vous voulez qu'on fasse ça vous êtes sûr qu'on va vraiment vivre de la musique biba bimaze gucika ugakora clip video y'abavyeyi canke abajyango bakagira ama critique iva ngene wari wambaye canke ngene watamvye imbe yo bishitse ucukora ikigamona Jesse novuga ko ndi umuntu yexagera cyane muri tenue même si ubunye biko biraza quand même ndiko datangura ko exagera gatonya mais nibimvako comme je dis c'est l'évolution so turafise ukuntu turiha aba styliste batubwire ibintu bijanye niyo ndimbo tuko turaririmba umustiliste yakora kuzanira impuzu hari gihe akubarira ati mona nukuri binye nivyo bijanye kandi reka kwigirisha c'est comme ça ni nkuko no mu ma script turafise ukuntu aba director nabone barevoluye baguma ubwiragira ibikore ko ngaha igira iki mais moi muhira nta na rimwe vraiment baraza ngo banyicarike ngo iyi clip nanizo babona je nibaza ko tanizo babona parce que on ne discute jamais de ça mais aussi nanje ndasama limite hari ibintu parce que nije mba nayirishe quand même clip nshobora kunyobija kugira ikintu nashatse so muri izo mpuzu bampa muri ivyo ntamba muki
hari igihe bambariyagira ibi nkavuga ni no ivyo nta muntu numwe ngahi Bujumbura arabigira sije nza kuja kuwa mbere kubigira nta ngorane nshaka je vis dans un pays ifise amategeko igiziki sinshaka gukina n'umuriro so ndavyanse on va faire dans la mesure du possible. Biriko biza kwindi poem dasanzwe utaraja mu muziki hari ibintu wari urota ukabona ati ngiye mu muziki bizoca biza haro n'ibindi bavuga ati ibintu bizoza hari ikintu kimaze gutangaza ukavuga ati kuva nja muri no muziki hari ibintu ariko nari ndavyiteze siko nabisanze bwo nasanze biri ukundi bigoye cyangwa ivyoroshe cyangwa ibintu nabo nari nzi ko tutazohura navyo twahuye navyo. Hari ikintu nafise kubwoba cyane ngicinjira mu muziki l'exploitation y'abakobwa mu muziki ubona ko bigoye ni ibintu bifata imyaka myinshi ugira ushobore kugurupersa ugire concert ugira iki so abakobwa benshi barabicamwo yaba kuba producer yaba ku bantu bakora ama video ugasanga bagizamo bakabasaba en échange ko bakora ico kintu gratuitement cyangwa promotinga ko bahuza ibitsinda niko bavuga en échange so ico kintu je cyarantera ubwoba cyane mais bizarrement ça ne m'est jamais arrivé nta muntu numwe jaranyubahuka sinzi ko ari kwera nteye ubwoba cyangwa babona ati akagoga karavuga cyane ibintu ku marezo suzu ko ava kaja kumvuga you know ko ava kaja kuvyandika je sais pas so ico kintu cyari kinerwa mugabo bizarrement canke aussi nibaza ko ari kuya kuntu ukitangura kuvugana n'umuntu akubona ingene umeze ukestablishinga uketablisha ama limite ukiri kuri amuvugisha akavuga ati mona vraiment ibintu hari ibiyago mutayaga kandi ugaca wihagarara ko si mu buzima akabona ko atanarimwe peut-être kwera atanemwe ndaja kubegera ntafise amahera ufete jewe ntayafise ndicara nkareka gukora umuziki ndayafise niho nja kubwira nti bite urafise rendez-vous uyu munsi nzoze kwa registra nkaba mfise amahera yanje akene mu motu bamdemande ça est-ce que urafise umwanya tuzokore clip nkaba mfise amahera nayafise sinja gusaba de l'aide au fait mfise ingorane yuko sinzi gusaba kandi nibibi bamambarira mona hariya gusaba ni vyiza ari gihurongeramo atanuko umuntu yiteze ikintu ubona turafise abastare ngaha benshi vraiment badafise ingorane yo gusaba urabibona kandi bakaronka so je ngorane ndayifise sinzi ko ari kuntu peut-être education yanje nakuze wambarira ati iteka ujya janga hanyi ivyo dufise turabifise ivyo tudafise kauka biriko biza kwindi poem idasanzwe Mokenzi uri kuratubwira kenshi na kenshi abigeme iyo bagiye mu no muziki usanga imiryango ikibashira kwa ama etiquette atagiye gukora ibi nibi bamwe barabita bapute abandi bakabita ibiki ariko vyongeye tubwire hari n'igihe usanga abatipe babatinya ho birabishi ugasanga umutipe atinye kukudraga kubera uri veikire cyangwa ufise izira risumba rimusumba bien sûr parce que je sais pas pourquoi umukobwa wese ubona umengo nataba gusumbya amahera ubonye umengo arifashe donc aribeshejeho en tout cas utwo tu bills dutonya tungana nawe aratwirihira ubumengo wapi kuko abagabo barasukuna bakunda kwisanta ce qui fait que abonye umengo ntacaje kukumarira kugira ashobore kukumanipula abayumva venga wapi baba shaka kujya nyene bashobora nyene kubera nyene a dépendre de hariho nabiyumvira yuko nabo peut-être mba nsumvye uburyo birashika yego hariyo n'uyundi adafise ngorane na ntonya mugabo numenga azoca gwara crise cardiaque kubera yibwira ati baramwifuza ari benshi numva umenga ni stress nyinshi gukundana nawe ariko nina mona mu buzima bwe yamagwanya imisi yose gukundana n'umuhungu amusuvya amahera kubera iki gagamona gukundana n'umuhungu afise amahera afise amamwa yari munsi yawe no sindabigwanya muganda amaze kubibamwo kandi n'ivyari biryoshe na gato kubera abafise insécurité nyinshi mupfa muguma mupfa ibintu utazi gituma usanga bon si bose nibaza mbwa ko bafise nibaza ko baba ifitiye utu insécurité twiwe ni handi ushavuye ukamukupirako kubera ushavuye nawe naho arabigira aca yibwira ati yaba mfise amahera
navyo bari kugira abona ko akagayi alors que non j'ai le droit gushavura ni ibintu tunutwo abonye wisohokanye kumwe n'abagenzi bawe wewe utaha yavyimvye ko yibaza peut-être que bujyanye abandi bamuguriye je na rimwe nshobora kumutwara muri restaurant iki etc. Ce qui fait que usanga bimufrustra cyane ugasanga mugwa mupfa utuntu utazi kubera juste ari frustré. Hako aba type mbona usanga ahembwa amahera nka 300 cyangwa 200 kumanuka uko ugasanga kuza n'umudema ahembwa amahemiro bikagenda neza kubwawe. Ya nivyo nyene mvuze y'abantu bari biriko biza kwindi form idasanzwe indirimbo irasohotse ubu hari abantu benshi abigeme cyane bifuza kuba mona cyangwa barenga hugeze bokora iki kugira ngo bashike ku ndoto zabo kwifuza kuba jewe biragoye parce que bisaba ama sacrifice menshi gose bisaba ko wemera que les gens pensent justement que tu es une pute parce que une fille qui n'est pas dans un bureau yamara utuntu dutonya kaja kuri scène akazunza ça a l'air plus d'une pute que d'autres choses dans notre société donc bisaba ko wemera gusacrifier ivyo bisaba ko wemera kutaba considéré comme une wife material donc la femme idéale à épouser donc que tu sacrifies peut-être de ne jamais t'épouser donc de ne jamais te marier ou de te marier avec umuntu surmatara murundi parce que moi ma culture non ari ma culture twe batukunda bakunda abagore bakosortisa bazwi abantu hari abantu aba trophy wife nk'aba Nigeria barabikunda abakongomani wona hamwe kubwira mafu ça c'est ma femme ebona donc bisaba yuko ni mushaka kurongorwa n'umurundi uvyikuramo peut-être cyangwa tevora ibintu bisaba ko le cadre y'ubu sérieux na intellect que ou sacrifice que abantu batayikubonamo bibwira que tu es juste belle et bête si ibintu byoroshe kwakira pour une fille so ça demande beaucoup de sacrifices ni byoroshe au fait les gens ils se disent c'est facile mais non les jugements les quoi le fait comme on a kuvuze ko une rumeur itariyo umuntu biramworohera kuyakira au fait parce que c'est une rumeur ijanye n'ivya kubonamo so ni byoroshe na gato moi je vais à Dubaï par exemple ariko hari scandale ya poti ben les gens ils me voient bien faire ça en fait mais hagi undi mukoga ngaturondere atari muri industrie yacu akagenda we kintu cyambere ubwira ni yagiye kurangura mais moi c'est plus facile d'y croire ce qui fait que ni byoroshe mais bivana n'ico bahora caguye mu buzima. Moi ce que j'ai choisi dans ma vie c'est de ne jamais avoir des regrets. Je n'ai pas été niba muvyeyi wanje ntiyamvyaye kugira ngo nzokwige hama ndongogwe hama nkora abana si cimana yashirenga kwisi nzobavyara mugabo ndafise ikintu nanje naje gukora tu vois j'ai des rêves so moi vivre mes rêves c'est le plus important kwiyumvira ngo je vais laisser mes rêves ngo kugira ngo ndonke umugabo ngo ambon parti wama ngo mvyara abana ndashobora kubaronka actually abakardi bibari marié nabande na bien salimari mais genre nikibe ikintu mpebera ibintu byose ukosa so kuzoshikana 50 ans 60 ans nkabona dans ma vie je n'ai rien fait de ma vie na rêve nimwe na réalisé iwanje ngo pour cette vie de wife material et tout je trouve que no babara cyane kuko no kwamanibwira ati j'ai fait des enfants ok nabone baransize muri nonzo baragiye nibazo kwamaho hanyuma umugabo wanje ntiturisire ko tuba tukicumbikana neza peut-être on aura même divorcé et j'aurais tout abandonné pour 10 ans de mariage zizoherana aussi donc na kintu na kimwe kiguha garantie utuma ati ibi bintu bizoryoshe gusumba réaliser tes rêves alors que si je réalise mes rêves je ne sinzofa nariyumviriye à 50 ans ngo nta mugabo naronse déjà abana nzobaronka que j'ai un mari ou pas abantu ntibavyara ngo kubera ngo basa abagabo donc abamwana nzomuronka et nahazogenda j'aurai toujours mon rêve kizokiri ngaho nkiko ndabikoramwo urukundo ntushobora kurubura urukundo upfumubura urabura n'ugutwara mukabishaka kuri umuntu agukunda tu comprends même à 40 ans les gens hanze barabana batari mariés like ntushobora kuri un boyfriend ou muki donc je trouve que il y a plus de risques à tout laisser tomber pour avoir un statut usumba pour réaliser mes rêves et avoir quand même l'amour et les enfants et les quoi parce que ntihazobura umuntu le monde namambwira abana ni abantu bambarira ngo na mugabo uzoronka
na maman wanje yagendera mbwira mama tu sais que le monde ne s'arrête pas au Burundi c'est ni cyane abantu bafise ma mindset atandukanye les mentalités ziratandukanye les cultures ziratandukanye tu vas pas me dire que muri 7 milliards de personnes bari ku isi hari abantu babanka ce que je suis genre bambe hobura umuntu akunda ce que je suis so mureke kwigira je suis sûre il y a quelqu'un qui va venir et qui va me prendre avec mes rêves yeah ariko kenshi na kenshi tuvuge ko vyoba vyavuye yuko umuntu avuga ko atifuza kurongoka jewe ubwa mbere nayo narabihevye parce que nakw'ivyiyumvira nkabona ntibiko biraba narabona umengo nopfuma ndabiheba comme ça nta attente fils et amasimba bara mais non mais moi je veux me marier maintenant je veux me marier c'est juste que je pense que mon futur mari il est pas au Burundi numubona muri abantu bari ngaho uri ngana ndiko ndabona mu miliyoni 14 miliyoni 14 bose bashaka inka n'imirima ntibashaka umuntu ase tatouage bon tatouage c'est plus un problème by the way parce que maintenant beaucoup de femmes qui sont mariées ont des tatouages ça c'est plus un problème la piercing c'est kibazo c'est plus le travail que je fais c'est plus ça kushira mama wawe na papa ukamusigurira umugore wanje araririmba cyangwa umugore wanje akora ama video cyangwa ibiki kandi nshaka kumutwara akora ivyo nyene so arashobora kuba wabitahura kubera la génération c'est la même arataha kandi waranzi mbe kubitahuza umuvyeyi vraiment ndatahura naco bitwa byoroshe so ubwo tuwe muri ngorane azondongora batanashaka bagume bandaba nabi toutes les années zo tumaranye turi mariés je pense soit il viendra from nowhere soit moi je devrais beaucoup voyager pour le rencontrer mais je veux me marier j'ai besoin d'un partenaire j'ai pas envie non j'ai besoin de rentrer hariyo quelqu'un sur qui je compte toute ma vie genre la personne elle est là elle va pas me lâcher c'est mon mari j'ai besoin d'un partenaire à vie aussi hari uvuga ngo 25 bwa undi simike mone yakuze mu mutwe bah non ibinamye ndavyiyumvira c'est juste que hari igihe utabura byakiranya n'uvuga ati au fait ni ibi nyene nibi mais maintenant je sais ce que je veux kiya gihe uno mwaka nyene havuze ko amajambo menshi cyane ni namona yagize voyage à Dubai mu gihe hari kwavuga Dubai pota poti aho abafata biyeme bakabasamanya bakabakorera ibintu bibi cyane bagiye gukura amafaranga menshi cyane bijye ibintu vyaravuzwe kandi kiya gihe ni waruri wavyakiriye gute bari koravuga ngo shago ndambona nivyo vyamujanye déjà moi j'étais avec ma copine Hama Dodo twagize ngorane twese et le truc c'est que abantu je sais pas quoi c'est peut-être abantu bataraja à Dubaï peut-être most of the time n'umuntu atabarashikayo parce que il faut savoir que à Dubaï c'est pas comme si tu arrives à l'aéroport tu uri kuri promener mu ibarabara bacha bagukidnappa bakaja kubigukorera cyangwa bakabiguproposa bah non les filles baja kubikoramwo n'abantu bava iyo baba mu bihugu vyabo bazi ico bagiye gukora savye umuntu agukontakta ku mahezo akakubwira amahera uzoronka kurungikira itike ukagenda uzi ivyo uroyemo so du moment où nagiye ngashikayo ngiye mu bindi ushaka kumbara ngo nivyo nagiyemo kubera ntibambona mwibarabara ngo mona nguri mwiza ngo ndakwereke ngo iki cyarahungo kikemirati ngo ndagushira non ça ne marche pas comme ça parce que pour les gens mwibarabara on est tous des touristes twidziye tous amahera yacu nta muntu agira ivyo so ça n'avait pas de sens mais bon j'imagine que bon bad buzz des fois nane yafasha les gens barafata amadege bagiye muri voyage bakaji Dubai cyangwa handi biba ari ibintu bisanzwe pour les gens mais imagine j'ai mon voyage c'est un buzz so I was like ok bah si ça peut buzzer montrer donc je poste juste des photos à ma promoteur sur Chachirako I'm like moi je prends juste l'avion pour aller je sais pas faire quoi les vacances et chercher des trucs aller na toi tuke kurondera nali and then c'est un buzz wachibona kuri bwa bundi je ngani mona tuye quelqu'un na bila wala gusa tuye quelqu'un vraiment biriko biza kuri ndi point bidasanzwe ni namona twamaze kubona cover affiche yerekana ko ufise igiteramo muri Belgique Belgium Bruxelles wowe na Alvin Smith tukiri bya bintu nibi haravuze ko bishobora kuba ari byo cyangwa se byako nabonye na wewe wamaze kubishira ku master trois postes net twese actually ya nivyo nyene n'ibyo mwabonye twese igiteramo pour la fin de l'année ouais c'est ça
ako biraryoshe ushaka Dubai ushaka Mumbai ubu wishaka na Bruxelles Bruxelles nigeze niyumvira mu buzima ko ndayishaka mugaraba Imana irahanwaye Imana ni nziza vuga ati Yesu agira neza Yesu agira neza sema amen basi amen 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 haleluya haleluya umuherezagiro benshi bavuga ati uno muherezagiro mubona byaraboneka ko azoshika hano hantu kuko ikiganyi indirimbo bakoranye na Kid yitwa Ndafuha yaramuhezagiye cyane tuvuge ko ari kimwe mu vyamwa bitumye mubona ashika kuri no gwego. Ben moi je pense que ni kimwe mu vyamwa kuko ibintu byose umuntu akoze efforts umuntu akora mu kazi j'imagine que c'est l'ensemble y'ibintu umuntu abakora na effort abishiramo bituma abantu bamwizera bakamubona bakamucisha yamba bakamuha ama opportunité amakaba ariho avant tout ça ubuntu bw'Imana haleluya kubera urashobora kurinda upfu uririmba emva Dieu peut-être ugasanga ntigushaka muri ibyo bintu urumva ugasanga ça ne marche pas so je dis avant tout ces choses hariho ubuntu bw'Imana parce que des fois najya ari ibintu ngira mbona mwese ibintu byatari abantu bakabikunda nkavuga natari Imana nyene nanje sinzo ndabona ikintu nakoze cyata birikubiza kwindi poem idasanzwe mbona Warda duhaye n'igikoko gishasha X Factor ijya ndirimbo ucuza ifise na titre y'igipato Jamaican language itabiza gute mbona Bah, biza gute ça veut dire nawe indirimbo inspiration yaje gute kubera iki uririmba igipato non en fait nagiye mu mutwe bise ko shaka kuririmba dancehall hama ndashaka X Factor parce que niwe muntu vy'ama beat biki en tout cas vraiment la maîtrise so j'arrive là-bas et il me propose un projet parce que Jay c'est même pas on date quoi qui n'igipato sinzi kivuga et tout so il m'a beaucoup aidé ce qui fait que ariko aramfasha narumva ibintu ngena biririmba nkumva biraryoshe nkamwe urazi ni blague gumizamo ahubwo ririmba tugire featuring so yeah en gros c'est comme ça que le truc est venu indirimbo irasohotse feedback izawe uri kuraronka bah feedback en gros ni nziza mais n'empêche que ari abantu ntibakubwira ngo si nziza mais ntibatahura un peu le monde ya style ce qui fait que turafise ukuntu imiziki yo ngaha ifise ukuntu igenda imidiho yayo barafise ibintu bama bariko barumviriza byinjira byinshi muri categorie imwe so umuntu akuzaniye ikindi kintu utamenyereye biragoye kucakira naho ubusanzwe wumviriza Conscience canke ba Steph London donc abo bantu bose muri Jamaica ukabumviriza apa utabara ko ari umurundi ariko arabiririmba ukavyakira biragoye fait ucumenga ni appropriation culturelle je sais pas ucumenga ntibiguswichitinga je sais pas naho wabigize neza so hari abantu peut-être batavyakira qui te disent j'aurais aimé kumva ikirundi cinshi comme muziki yo warundi uteza kuri mais après tuge kubeshana Medi ugiye kumva indirimbo aririmba ubu nikora nyene yamaze kuba Medi arrête ni congereza du début à la fin hacamwa akajambo kamwe muri refrain tudabeshe afa nana mama priority icongereza gusa you love me better nana mugabo baraziririmba so en fait quand umuntu aba yarubatse izina tu ne fais plus attention au fait umva umenga yasohoye so à un moment je me dis soyez tolérants aussi avec nous hein et bona tuba dushana basozera aka kapera ki dirimbiye mana shasha ndirimbo rero iragoye kuririmba ina okay reka ndirimbo igitero cya kabiri nico kirimo kirundi wewe bindi ni biswahili ni uzera je simetriza Lino joro ryose je nawe wereke what's now in my way kizigeza duhe vibe muntu kufata ngati nguvu n'umutwe energy overloading mumujini turn around the town and wanajua niko fine niko fair lakini sipatikani muvele kama pesa akadini me wafina what you got for the swag mommy everybody knows me not cheap girl dilly dally ting me na ina that but gonna play with the ting me na ina that ina that Bona
Biki kintu cyari gikero zitovaga zitavuzemo Kenzi mugende kuri indirimbo yanje mu subscribing mu sharing mugira iki muteze imbere umuziki w'abarundi n'uw'abakobwa yego wicucu hanyuma en plus vraiment nari yaguye ndatamba muri rya clip mu faites quand même mu supporting quand même murazigene narushe oye numangira ngo oye what is that quand même hajurwa déjà tous les jours clip iraruhisha imagine utamba rero Queen Poem c'est un peu notre bona ndagushimira nizere ko n'ikindi gihe nitwa bahamagara mu cyose twita ego tuzobahamagara reka ndabashimire bose mwavyo muri bo murabara natugutambira murogaza mbese biranagwaza ko mukanda mutagaruka kuri gukora juste gael Kedrum from our side Black Money Black behind the camera mwite musaza ndabwira ati na kongere zitanu za nyuma Kenzi amasigaye bye bye ciao hasta la vista ula ushilo pushila nole